tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu? Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave metero 25, 31 na 41. Muri Uganda naho mukatwumva kuri Voice of Muhambura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaraye arahiriye manda ya kane. Iyi manda nshya rero ni intangiriro yo gukora ibirenze kugira ngo ibyo twifuza tubigereho. Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu birori vyo kurahira manda yiwe ya kane vyabereye kuri Stade Amahoro iri Remera ku murwa mukuru i Kigali. Muri Uganda abahitanywe n'umurundo w'imyavu barenze 200. Aha muri Amerika naho abajejwe kwamamaza Donald Trump ari mu bahiganira intebe ya President bemeza ko igihugu ca Iran kiriko kirivanga amatora ya Amerika. Iran irabihakana. Idonido ni mukanyisasi. Amakuru yacu tuhere muri Uganda abahitanywe n'umurundo w'imyavu yegeranirizwa ahitwa Kitezi ku murwa mukuru Kampala barenze 200. Polisi ico gihugu ivuga ko ibikorwa vyo kurondera abatazwi igitigiri boba bakiri musi bibomoke vy'amazu n'imyavu bibandanya. Imvura imaze imisirwa muri Uganda niyo yatumye umurundo w'imyavu usenyukira ku mazu yegereye ico kibanza mu ijoro ryo kuwa gatanu w'indwi iheze. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni abicishije mu itangazo yasohoye yavuze ko yahaye itegeko ibiro vy'umushikiranganje wa mbere vyo kwihutisha ibikorwa vyo kwimura abantu bose baba mu icungararo y'ikibanza cabereyemwo iryo sanganya. Leta ya Uganda yatangaje kandi ko yatanguye amatohoza yo kumenya icatumye vy'ukuri iyo micafu ihenukira ku mazu y'abanyagihugu. Umutegetsi wese azoba yaragize uruhara haba mu gufata minenegwe ingingo zari gukingira abanyagihugu bahuye n'akaga azohanwa nk'uko itangazo rya leta ya Uganda ribandanya kubivuga. Abo polisi ya Uganda yemeza ko imaze gutabara ni 14 gusa. Umuvugizi wayo yavuze yamara ko hari abandi bagoye kumenya igitigiri boba bakiri musi bomoke vy'amazu. Ishami mpuzamakungu gishinze gutabara imbabare kw'isi Croix Rouge ryaciye ryubaka amahema mu icungararo yahabereye iryo sanganya kugira ngo abo amazu yabomokanye baronke aho baba barabika umusaya mu kurindira ko leta ibimura. Haheze imyaka irenga 10 ikibanza carimwo uwo mwavu arico conyene cegeranirizwamwo imyavu yose iva mu mihana itandukanye y'umurwa mukuru wa Uganda. Imyavu iri muri ico kibanza yarabaye myinshi ku buryo yahindutse nk'umusozi muremure. Abanyagihugu baba mu icungararo y'ico kibanza bamaze igihe kirekire bidoga bavuga ko iyo myavu bemeza ko yonona ibidukikije ibabangamiye. Isanganya nk'izi zirakunda gushika ku mugabane wa Afrika. Nko mu 2018 umusozi w'imyavu wasenyutse ku murwa mukuru wa Ethiopia wahitanye abantu 115. Tukiri ku mugabane wa Afrika, polisi ya Tanzania yarayitangaje ko yabujije ihuriro ry'urwaruka rw'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema yari yategekanije kuba uno musi kwa mbere. Urwaruka rw'umugambwe Chadema ruharugwa mu 10,000 rwari rwategekanije guhurira mu gisagara ca Mbeya kiri mu manuko bwa Tanzania kugira ngo ruhimbaze umunsi w'urwaruka uhimbazwa uno musi kw'isi hose. Ikivuga urwaruka rw'umugambwe Chadema rwategekanya gukoresha cagira kiti ifatire mu minwe kazoza kawe. Umukuru wa polisi ya Tanzania akahavuze yamara ko afise amakuru yizewe yuko urwo rwaruka rwihetse inyuma y'iryo koraniro ariko vy'ukuri rushaka gukora imyerekano yise y'akajagari. Itangazo polisi ya Tanzania yasohoye rigereranya ihuriro ryaburijwemo n'imyerekano y'abakiri bato iherutse kuba muri Kenya. Rigira riti polisi yafashe ingingo yo guhagarika amahuriro yose canke imyerekano biriko bitegurwa vyinyegeje inyuma y'umunsi wahariwe urwaruka. Iyo myerekano ishobora guhungabanya amahoro. Uburongozi bw'umugambwe bwateye ivyatsi ingingo ya polisi ya Tanzania buca busaba president w'ico gihugu Samia Suluhu Hassan kuyiburiza
kwiyamirizamwo. Umugambwe Chadema wavuze ko hari abanywanyi bawo bazaba bamaze gutabwa muri yompi, bamwe mu bariko baja mu gisagara ca Mbeya nabo basubizwa iwabo ku nguvu kuva afata ubutegetsi mu 2021 nyuma y'urupfu rwa President John Magufuli yasubiriye Madame Hassan yagiye yumvikana katari gake avanaho ingingo ziyamirizwa ataraza n'abatari bake, muri zo harimo izabuza imyerekano. Yavanyeho kandi zimwe mu ngingo za politike zanabangamira abamenyesha makuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu tuyabandaniza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abajejwe imyamamazo ya Donald Trump ariko arondera kuba perezida wa Amerika bavuga ko Iran yivye amabanga yabo biciye mu buhinga bwa none. Ikimenyesha amakuru cyo muri Amerika Politico cemeza ko hari amakuru y'ibanga cahawe biciye muri email ajanye n'imyamamazo y'abarepublikane muri rusangi, ariko vy'umwihariko ayo makuru ngo yavuga ku ciswe intege nke za JD Vance yamamaza mu kibanza c'ushobora kuba vice president wa Amerika ari nkamwe Donald Trump yotsinda amatora. Itangazo ryasohowe n'abajejwe imyamamazo ya Donald Trump yahoze ari president wa Amerika rigira riti ayo makuru yose yagiye habona binyuranye n'amategeko, yagiye hanze biciye ku banyamahanga babangamiye Amerika kandi bashaka kwivanga matora y'uno mwaka. Ku rundi ruhande, Donald Trump yemeza ko ikigo ny'Amerika Microsoft naco nyene gerutse guha abajejwe imyamamazo yiwe raporo yemeza ko Irani yacengetereza imwe mu mbuga ziwe. Trump ariko ashimangira ko amakuru Irani yivye ari amakuru umuntu wese yabishatse ashobora kubona. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters dukesha ino nkuru rikavuga ko ritarashobora kuronka ivyemezo ntabanduka vy'uko vy'ukuri Irani yivye amabanga y'abarepublikani. Ubutumwa bwa email ubuserukizi bwa Irani muri ONU bwanditse bwisigura kuri iki kibazo bugira buti Irani nta mugambi wo kwivanga amatora ya Amerika ifise, nta n'inyungu ibifisemwo, ivyegeranyo nk'ivyo nta gaciro na gato tubiha. Trump yahoze ari president wa Amerika kuva kiri president yamye afise imigenderanire mibi na Irani. Mu 2020 yategetse igisirikare ca Amerika kwica umwe mu ngabo nkuru za Irani. Kuva ico gihe Irani ntishaka kumwerekwa, yahize ko izona mwihora. Ijwi rya Amerika amakuru yose mwumvise nandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA@akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere mu Rwanda. President w'ico gihugu Paul Kagame yaraye arahiriye manda yiwe ya kane igiye kumara imyaka 5. Ibirori vyo kumurahiza bitabiriwe n'abakuru b'ibihugu barenga 200 bose bo ku mugabane wa Afrika. Umenyesha makuru wa Trasumta Kaboyi niyo yarari. Umuhango wabereye kuri Stade Amahoro i Remera. Ibirori byitabiriwe n'abaturage basaga 40,000 ko Stade Amahoro yari yakubise yuzuye, kandi abayikoresha bavuga ko iyo yuzuye neza ijyamo abantu 45,000. Umuhango waranzwe n'ibirori binyuranye byatangiye mu gitondo bigeza mu mugoroba. Abahanzi b'Abanyarwanda babanje kunezeza abaturage bari bazindukiye kuri stade, baje kunganirwa n'akarasisi ka gisirikare kanogeye benshi. Umukuru w'igihugu yashimye abaturage bamugiriye icyizere bakamutorera manda ya kane, abizeza ko bafatanije bazagira kuri byinshi. Iyi manda nshya rero ni intangiriro yo gukora ibirenze kugira ngo ibyo twifuza tubigereho. Kuki se n'ubundi tutarenza ku byo twakoze? Kubitekereza ntabwo ari ukurota, birashoboka, bizashoboka, twabikora kandi tuzabikora. Icy'ingenzi muri byose turi hamwe, turi umwe, kandi ndagira ngo mbashimire cyane kongera kumpa icyizere ariko kandi munakinshyigikiramo.
umuhango wagaragayemo umubare w'abakuru b'ibihugu biganjemo ibyo mu burengerazuba bwa Afurika ndetse habonetsemo abo muri Afurika y'Iburasirazuba. Perezida wa Sudani y'Amajyepfo yari yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Kagame, Perezida wa Kenya, Perezida wa Tanzania, Visi Perezida wa Uganda ndetse na Perezida wa Somalia. Igihugu gituranye cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibohereje intumwa muri uyu muhango. Perezida Kagame akaba yagarutse ku mutekano muke ukomeje kugaragara mu gihugu cya Kongo. In this year 2024, the intersecting crises that define our region and our world. Muri uyu mwaka ibihe by'akaga byaranze akarere ndetse n'isi byatumye habaho umuhangayiko n'icyizere gike hagati y'abantu bitewe n'uko ibibazo bibonetse bidashakirwa umuti ukwiye kimwe. Amahoro mu karere kacu ni ikintu kibanze ku Banyarwanda ariko yakomeje kuba ingume cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ayo mahoro ntawayazana aturutse ahandi nubwo yaba afite imbaraga nyinshi gute niba uwo bireba wa mbere adakoze ibyo asabwa gukora. Ibyo bitabaye umurimo w'ubuhuza ukorwa n'abayobozi bo mu karere bahawe izo nshingano ntiwagera ku byo witezweho. The sincere mediation efforts by the mandated regional leaders cannot work as intended. Mukuru w'igihugu yashimye Perezida wa Kenya ndetse na Perezida wa Angola bari i Kigali ku muhate bakomeje kugaragaza bifuza gushakisha uburyo amahoro yagaruka muri aka karere. Abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinja ubutegetsi bw'u Rwanda gutera igihugu cyabo buciye mu mutwe wa M23, ibintu u Rwanda rutahwemye guhakana. Umuhango wo kurahira ku mukuru w'igihugu, abaturage bawitabiriye bamaze amasaha arenga 6 bategereje umuhango nyirizina. Gusa ngo nubwo bamaze umunsi wose mu birori, abavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko nta gihombo bagize. Yagenze neza cyane. Igiki cyakunejeje uyu munsi? Karasisi. Of course ni igikorwa nyamukuru. Ni igikorwa cyiza cyane cyo kuba twongeye kwibonera umuyobozi wacu atwemerera ko turi kumwe mu kubaka igihugu cyacu. Burya iyo uzi icyo ushaka ntabwo wumva umunaniro, cyane cyane ko twari dutegereje impanuro z'umukuru w'igihugu zitugaragariza aho yifuza ko tugendana muri uru rugendo. Ntabwo twari kunanirwa rero kandi n'ibirori byari bishimishije cyane. Usibye abaturage bavuye mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo, uyu muhango wanitabiriwe na bamwe mu barwanashyaka b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Green Party. Kuri Madamu Masozera Jackie wari ku rutonde rw'abifuzaga kujya mu nteko ishinga amategeko ariko utaratowe, yagaragaje ko nubwo umukandida wabo atatsinze ariko bitababujije kwitabira ibirori. Twatumiwe nk'uko n'abandi banyarwanda bose batumiwe kandi nk'uko basanzwe badutumira mu bindi bikorwa by'igihugu cyangwa bya leta. Ariko kuba mwari mufite umukandida akaba atari uyu munsi warahiye, koko mufite akantu k'akababaro ko mwabigiyemo mubishaka? Ntabwo twabura kubabara. Urebye n'abakinnyi b'umupira, iyo ekipe imwe yatsinzwe irababara, ni ibisanzwe, ariko turabirenga kugira ngo dukomeze twubake u Rwanda kandi ntituzacika intege, ntitugeze ducika intege, tuzakomeza umurego n'imbaraga n'ubutwari twari dufite imyaka yose ishize kuva 2014 twakwemerwa, tuzakomeza n'ubundi kuva n'uyu munsi dutangire dutegura n'amatora muri 2029. Komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda ivuga ko Perezida Kagame yatsinze amatora yo mu kwezi gushize ku majwi 99%. Indorerezi zo mu miryango y'ibihugu bya Afurika zavuze ko aya matora yagenze neza cyane muri rusange. Gusa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko intsinzi ya Kagame ari we ubwe uyigenera nyuma yo gukoresha ingufu mu gucecekesha abatavuga rumwe nawe. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku munsi wa gatanu w'ino ndwi Burundi buzokoresha rusansuma rusange ku miliyaridi 97 ico gihugu gikeneye, kimaze kuronka 66 gusa. Ibindi kuri no nkuru Ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi, mwisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
bitegekanijwe ko iyo rusasuma izoharura abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi amazu yabo, ibitungwa boroye, imirima bafise, agataka karimwo imirima n'akarimwo ibiti, n'abana bo mw'ibarabara bazoharurwa. Nicolas Ndayishimiye ati Burundi bwari bwaracerewe kugira rusasuma kuko baheruka gutunganya ico gikorwa mu mwaka wa 2008 kandi bisabwa ko buri myaka 10 hatunganywa rusasuma nk'iyo. Mu nama yo gukangurira abajejwe intwaro, umutekano n'amadini yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ku 18 z'ukwezi kw'indwi igihe yugurura ibikorwa byo guhimiriza abarundi bazokwitaba ico gikorwa, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yatanze ubu butumwa. Kuko natwe ngo tugavuga muri yambo n'akazoza y'igihugu cifashe mu 2040 gitembere mu 2060 tutazi uko tungana, tuzi ko agataka kacu kataguka, tuziba tugoja mu n'akazoza tutabanije kugira umushinge w'iyo mbona kazoza. Ako niyo twamanza kumenya uko tungana, tukabona n'agataka dufise uko kangana, yatumenye uko twitwara kugira dushobore kuri yambo n'akazoza. Politike nziza rero ikinigwa mu gihugu haba hazwi ibiharuro mfatirwa ko bitomoye kugira ngo hatunganywe imigambi y'iterambere, hazwi igitigiri cabo byerekeye. Umushikiranganje wa mbere yagabishije abanyapolitike ko kizira kuvanga politike n'ico gikorwa. Rusasuma kandi izoba mu gihe hazoba himirije iyandikwa ry'abazokwitaba amatora, aho naho bamwe barashobora kubyitiranya. Ndayishimiye Nicolas ajejwe ubuyobozi bukuru butororokanya ibiharuro mfatirwa ko yaratandukanije ibyo bikorwa bibiri. Kuko twebwe uko bikorwa twebwe duca inzu ku nzu, mugabo muja kwiyandikisha mu matora mubasanga ahantu bashize centre de différa, kandi ugiye kugira wiyandikishe ukwirije imyaka y'uko uzotora hama baguhe kajya kanuze kugira uzoje gutora. Iyo utanavuye muhira ngo ugende nta numwe akubona, nta numwe azati kukuraba. Ngatwe muri yo sansuma nabivuze tuzoca inzu ku. Uwo muyobozi mukuru ari nawe ari kwisonga ry'ugo rusasuma muri iyo nama nyene yabereye Igitega yasabye abanyapolitike gushigikira ico gikorwa kuko ibizovamwo bizobafasha kumenya aho bashira inguvu mu kurondera amajwi. Kugira abanyagihugu ntibajuragirike, hasabwa ko atakindi gikorwa corangurwa canke icarico cose cotunganywa iminsi 5 iri imbere ya rusasuma. N'abajejwe amadini nabo nyene ico gikorwa kizobafasha kumenya abayoboke babo n'uturere bafisemwo benshi kugira ngo bamenye ibitigiri byabo batunganiriza imigambi y'iterambere. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba mbere yaciye abasaba ati turazi ko ari inyigisho zemeza ko atawuharura ubwoko bw'Imana, ariko twibukanye ko Bibiliya ivuga ko na Yezu umwana w'Imana yasansumishijwe mu gihe ciwe. Nimusigurire abo bafise inyigisho nk'izo, mufashanye n'abajejwe intwaro mu guhimiriza abo bose batavyumva. Gervais Ndirakobuca yaragabishije abazohisha ibyo batunze kumva zitandukanye nk'uko biri mu mico y'abarundi. Abo nabo haba harimwo abubatse amazu mu mafaranga habanyuruje batinya ko bakurikiranwa. Umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko iyo rusasuma irondera kumenya ubutunzi bw'igihugu kandi ko ubutunzi byinshi batazoca babimwaka kuko yoba yabirose bidaciye mu mategeko. Ku bagenzi b'u Burundi bemeye gufasha ariko bataratanga amahera bemeye, umushikiranganje wa mbere yarabagabishije ko bategerezwa kuba batanze uburyo bemeye rusansuma rutaratangura canke bagafutwa ku rutonde rw'abamamazwa ko bariko baraterera muri ico gikorwa. Ubwo rusasuma kandi ruzokwishura bimwe mu bibazo byibazwa n'ishirahamwe Parseme gishinze guhindura ingendo kugira ngo Burundi n'abarundi batera imbere. Faustin Ndikumana akagiriza leta kumeza imyaka irenga 15 itunganya imigambi itazi igitigiri c'abiyitunganiriza. Ntushobora kugwanya ubukene igihugu nk'u Burundi kidafise service za planification ziboneka. Utavuga ati je nzobangeza ha muri iyi mu myaka nzobangeza planification na kwasubiye haba muri ministère des finances planification barayine none ibi wewe umva nk'umushikirana atubwira ngo regidezo ngo amazi ngo ntibagumye ngo baplanifya ngo ngene gisagara kizoguma gikura. Ubu rero uruzuye rero n'ibyo bigenda gute amatara n'amazi no ntibikunda. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Gitega twaganiriye baramaze kumva no guhimirizwa kuri urwo rusansuma. Bemeza ko biteguye kwakira no kwishura ibibazo by'abazoba bariko barasansuma. Basaba ko bizova muri ico gikorwa byo bintango yo gufata mu minwe ikibazo cigwirirana ry'abantu. Uyu mukenyezi nawe wo muri quartier ya Yoba aho nyene ku mugwa mukuru
mukuru wa Gitega ati rusasuma ibintango yo gufata ingingo zorohereza abanyagihugu. Ubwo rusasuma rwategerezwa kuba mu mwaka wa 2022 ariko rurasiba kubera ikibazo c'uburyo bwo kurutunganya. Abazorukora bategerezwa kuba ari abashomeri aho batari hakoreshwe abanyeshure bakwije ibisabwa n'amategeko. Kirazira ko bavukana baronswe ico kiraka hari abandi batararonka. Izokugwa kandi ku buhinga bwa none aho hazokoreshwa amamashine nyabwonko. Hazosansumwa abantu n'ibintu byose bizoba bihari gushika mu gicugu c'uwa 15 ukwezi kwa munani. Umwana azovuka mu gitondo c'uwa 16 ukwezi kwa munani azofatwa ko azoba atarabaho. Ijwi ry'Amerika nawe n'umwanya w'imikino na sport. Uno musi duhera mu Burundi, ay'imikino na sport mu Burundi twateguriwe na Desire Hatugimana. Inkino mpuzamakungu za Jeux Olympiques kuno w'Imana niho zasozerwa i Paris mu gihugu c'Ubufaransa. Uburundi butasha imvumure atamudari n'umwe butahukanye nk'uko vyagenze Tokyo mu mwaka wa 2021. Abatari bake bakunda izo nkino babona ko igihugu cy'u Burundi kiko kigenda gisubira inyuma nk'ibirenge mu nkino kandi aho hambere cyaserukirwa vyiza vy'abantu. Salvatore Bigirimana umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamashirahamwe ry'inkino Seno yararongoye abonanotsi mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika arashima ko abaserukiye Burundi babikoreye kiretse aboga batumiwe. Amenyesha ariko ko ivyo bidahagije kugira igihugu kironka umudari ngo kuko izo nkino zitabirwa n'abonanotsi bo ku rwego hejuru. N'ahata mudari wabonetse arashima uko abanonotsi b'u Burundi bigenjeje. Atlete bacu abaduserukiye bigenjeje neza kandi ukabona ko bitari bya bindi byo kuvuga ngo igikomeye ngo nukuba wagiye mu bandi. Oya, urabona ko bariko barahiganwa, ukabona ko bariko barahiganwa ko ukabona ko hari nabo basumvya. Urumva rero mu gihe uba ufise usumvya ntiba bya bindi ngo igikomeye no kuja muri ayo mahiganwa. Oya, Burundi murazi ko twavuze kuva kera yuko ivyo twabirengeye. Biri Krezus Ganira yari yitabiriye ayo mahiganwa mu gisata cyo koga nawe nyene arashima uko bigenjeje ariko akabona ko yaba igihugu c'abafata mu mugongo bimwe bihagije babakora vyiza kurusha. Arafise icyo asaba barongoye Burundi. Dufise abatrete bakomeye bari mu Burundi bicaye mugabo kuri ki batashoboye gushika ngaha anye nubwo buryo na opportunité babura yo kuja guserukira igihugu ama competition kwiqualifier etc. Ababaye kundi umwana w'igihugu ndashaka ko n'abadutwaye babimenya. C'est pas parce que twashitse ngaha anye ko bakaca baza ngo baje kudufasha. Ego ni vyiza ko baza kuturaba kuno tumerewe, ni vyiza cyane biraturyohera, ariko hari ibintu tuba twakoze twebwe dushobore gushika ngaha anye siho bari mu gifoko baza kuturaba tukiri hajya hasi tukiri ko turarondera gushika ngaha anye. Ico nico kintu abantu bateza gutahura. Mu myaka iniri imbere Salvatore Bigirimana avuga ko igihe ababijejwe bose boshira inguvu hamwe Uburundi bushobora kuronka umudari i Los Angeles ahazobera bene izo nkino. Ku giti ca Komite Olympique no kuvuga yuko amashirahamwe yose ategura ivy'inkino n'ubushikiranganje butujejwe aribwo buserukira leta tukaja hamwe vuba na vuba bwangu tukavuga tuti ubu rero kuva uno munsi dutegure les Jeux Olympiques, dutegure Championnat du Monde, dutegure Championnat d'Afrique. Uravye uburyo ufise n'ababikora habasigaye gushira hamwe ivyo mufise byose kugira murabe ingene twokwisununura hanyuma tukarondera n'uwo mudari bijya birahesha iteka igihugu. Uburundi kuva bwabaho bufise imidari ibiri muri izo nkino. Umudari w'inzahabu watwawe na Veniste Niyongabo ku metero 5,000 ya Atlanta muri Leta Zunze za Amerika mu mwaka wa 1996. Ni nawo mwaka wa mbere Uburundi bwari buserutse muri izo nkino, n'uw'ifeza watwawe na Francine Niyonsaba i Rio de Janeiro muri Brazil mu mwaka wa 2016. Mu mupira w'amaguru naho umugwi wa Vitaro uzitabira inkino za Afrika z'imigwi y'abayambere iwabo uri mu gihugu ca Tanzania. Kuri wa gatandatu bakinye n'umugwi wa Pamba Jiji banganya igitsindo kimwe ku kindi mu rukino rwa gicuti. Uwo mugwi waciye ukomereza urugendo rwawo i Dar es Salaam aho uzotana mu bitwe na Young Africans bigenekezo ya 16 za kuno kwezi mu rukino rw'ibanze muri izo nkino za Afrika. N'urukino rugira kabiri Vitaro izorukiniraho nyene muri Tanzania
kuko kugeza maginga ya Burundi atakibuga cyo kwakira inkino mpuzamakungu bufise. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana urakoze cukuregwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda nabagiye kutubwira agezeho mu gisata ca sport mu Rwanda. Mu mukino wa Super Coupe wabereye kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo ejo bundi kuwa gatandatu hagati y'ikipe y'urwego rw'igipolisi mu Rwanda Police FC n'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR FC, umutoza Vincent Mashami wa Police FC yongeye guhesha ikipe ikindi gikombe kiyongera ku gikombe cy'amahoro baheruka kwegukana. Mu gice cya mbere APR FC na Police FC zerekanye umukino usukuye, ariko iminota 45 irangira nta kipe ishoboye kurunguruka mu izamu. Mu gice cya kabiri nabwo nta cyahindutse, umukino warangiye ari ubusa ku busa bahita bitabaza za penalty. Igikombe kiruta ibindi umupira w'amaguru mu Rwanda cyahise gihabwa Police FC kuko yatsinze APR FC penalty 6-5. Abakinnyi batandatu ba Police FC bashoboye gutsinda penalty zabo ni Muhajiri Hakizimana, Didier Mugisha, Abedi Bigirimana, Simeo Iradukunda, Elijah Ani na Eric Nsabimana. Isa Yakubu niwe mukinnyi umwe rukumbi wananiwe kwinjiza penalty ku ruhande rwa Police FC. Yusuf Dauda na Richmond Ramti ntabwo basekewe n'amahirwe yo gutsinda penalty bateye ku ruhande rw'ikipe ya APR FC. Abashoboye kuzinjiza ni Clement Yigena, Gilbert Byiringiro, Pavel Nzira, Mamadusi na Ariuswane. Nyuma yo kwegukana igikombe cya Super Coupe, Police FC yahawe kandi igihembo cy'amafaranga miliyoni 10 z'amanyarwanda, naho APR FC igenerwa miliyoni 5. Urugamba rw'aya makipe abiri Police FC na APR FC rugiye gukomereza mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya Afurika. Mu mpera z'iki cyumweru Police FC izaba iri muri Algeria, izahura n'ikipe ya CS Constantine muri icyo gihugu mu mukino ubanza w'amajonjora y'ibanze mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Mu irushanwa rihuza amakipe yabaye mbere wayo APR FC izahura na Azam FC muri Tanzania. Uyu mukino uzabera Dar es Salaam. Abafana b'abakeba ba APR FC no kuvuga abakunzi ba Rayon Sport bamaze kugaragaza uruhande bazaba baherereyemo, bashimangira ko bifuza ko Azam FC yatsinda APR FC kanayisezerera. Hawa ni marafiki zatu, hawa ni bandugu zengu, tunataka bashinde ile timu APR kama kawaida. Azamu yacu inshuti yacu tuyiri inyuma, turi tayari 100%. Azamu yacu naomba Azamu ipige APR goli 3-0. Umukino wo kwishyura hagati ya APR FC na Azam FC uzabera kuri Stade National Amahoro i Remera. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni ngaha dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Mwakoze kudutega abiri. Diane Ninahazwe niwe mwari mwazindukanye. Turongera mu biganiro bindi ngiye kubategurira. Sabira nsenga nsaba Imana kukuzuza amahoro ahora atemba nk'uruzi, ineza ikomeho irenge n'urubyaro, ikugira isoko y'umugisha, kuba hafi n'abakure kandi nizagutere kuva ku mwami, uzakomere wibuke ko ari ugenga byose, n'igihe inzozi zabaye impamo uhenza uwakekaga, uramenye ntuzime ikizindi mana wibagirwa uhoraho, uko niko ngusabira, zagusanga ukaba wateshuka, ndagusabira kuzambikwa imbaraga, ntuzibagirwe umusaraba, Mana ntuzareke
ijwi ryawe riceceka uzahora umwibutsa urukundo mukunda kandi iminsi mibi niza izagutere kuva ku mwami uzakomere wibuke ko ari wowe ugenga byose n'igihe inzozi zabaye impamo urenze aho wakekaga uramenye ntuzimike izindi mana ngo wibagirwe uhoraho uko niko ngusabira uko niko ngusabira uko niko ngusabira